dear honey, uno munsi wari umunsi w'ivyishimo, wari umunsi narindindiye, wari umunsi umva narindindiriye kubona ibyishimo n'umunezero uza kuba ufise mu gihe uza kumenya yuko ugiye kwitwa papa, mu gihe hari haheze imyaka 8 yose dusenga Imana ariko atamwana twari bwaronke. Rero finally ugiye kwitwa papa, nanje ngiye kwitwa mama. Niyo mpamvu nari nanse kubikubwira kuri telefone, kubera yuko nashaka kubona reaction uza kugira mu maso yawe, ukuntu uza kumva yuko ugiye kuba papa mu gihe twamye tubiririra imyaka 8 yose. Hello bakunzi ba Royal TV, umeze gute? Kuri micro muri kumwe na Tasha Oda, behind the camera muri kumwe na Alfred. So uno munsi ni ku munsi wa kane mu kiganiro cyacu nyene ciza dukunda citwa Inkuru Nyigisho. Histoire yacu y'uno munsi ni histoire y'umugabo n'umugore. Ni histoire yacu yatanguye umugore ariko arazinga utuntu twiwe, then ariko arazinga nk'amashati y'umugabo aje kuyagorora. Umugabo nawe atasha avuye ku kazi ariko arazinga amadokima kugira acagira iki acaryama, ariko umugore aravuga ati reka nsabe umugabo wanje iki. Donc umugore yarafite icyo ashaka kubwira umugabo, aramubwira ati chere turashobora kuvugana kuri uno mwanya. Umugabo aramubwira ati ndarushe cyane nukuri, niriwe mu bintu byinshi, ndagusabye uzovugane iki ejo. Umugore aravuga ati maybe nyene ararusha umugabo wanje, akora ibintu byinshi. Mu gatondo hageze umugore arigorora aravuga ati reka ndindire basi hoho ngira mu gatondo vyokunda tukagira iki tukavugana. Umugabo yavuye muri douche aje kwitegura, umugore arindiriye ngo bavugane ko yaraza ati umwanya turavugana amace genda ukazi. Umugabo camubwira ati je mfise inama inyaruka cane, nta mwanya mfise ibintu byinshi bindindiriye ku kazi, uze kundindira ninataha turagira iki turavugana. Umugore mwijoro ku mugoroba nyene umugore ashaka kuvugana n'umugabo, umugabo agira iki ambwira yuko atamwanya afise arushe. Nuko nyene no mu gatondo umugore amusavye umwanya umugabo we kugira bavugane, vyarangira atagize iki atishimye. So umugore yama akora ivyo bintu iminsi yose kwa kundi nyene abwira umugabo ati nukuri ndagusavye mu mwanya mu gatondo iki. Harahera n'indwi, haheze indwi umugore ariyumvira ati maybe ndashobora kurondera umwanya nkagenda ku kazi nkamusiriprena kugira basi kujya nyene usiriprena umugabo wawe umushirire nk'udufungurwa. Umugore ivyo yabigira byose kugira agira iki arabe yuko hoho ku kazi yoronka na 30 minutes kugira iki yo kuvugana n'umugabo wiwe. Ariko umugore agize ngo agende ku kazi asanga umugabo we ntiyagize isihari. Umugore vyaramutangaje cyane kubera yuko ni ibintu ataramenyereye ku mugabo wiwe, kuba ayo masaha igihe cyose yarazi yuko ayo masaha yategezwa kuba ari ku kazi, kandi bitakunze yuko umugabo aba ari ku kazi yaramutelefona akamubwira ati mugore wanje jewe ndafise ibintu ibintu basi ndafise gusohoka mu biro, akamusezera nyene ko avuye mu biro. Umugore we vyaramutangaje, agize ngo mu telefone kugira basi arabe ko yoba ari hafi kugira aze ngaho kuri ofisi yiwe. Umugabo wiwe kumbe yaragize iki yari kumwe n'umuhabara. Umugore atelefonye call ya mbere, umuhabara arayikupa umugore agize ngo telefone iya kabiri, umugabo we agomba kumwitaba. Umuhabara aramubwira ati nukuri umwitavye umugore wawe uza kuvugiza iki, uza kubunguye muri mood. Urabizi nyene umugabo aravuga ati reka ndamwubahirize umugore wanje, n'umugore wanje nyene araza kundindira. Wa mugore aravuga ati nubundi amasaha yarenze aho yarakiye muri office, aravuga ati reka ngende muhira mbe nategura ivyo ku mugoroba, maybe ku mugoroba turaza kugira iki turaza kuvugana. Umugabo atashe, umugore agize ngo aramubaza naje kukuraba ndakubura. Umugabo acatangura kugira iki kumushwanira umugore, amubwira ati nyene amukarira. Umugore nyene yarumiwe, umugabo wanje kumubwira ko nari nagiye
kuri ofisi yiwe akaca nkarero kuko umenga ntivyari ibintu byari umva byari ibintu atamenyereye. Umugabo aramukara ngo ati kweri kutabimbwiye imbere yuko uza kwe kutabimenyesheje secrétaire akabimbwira yuko uhavuza. Umva umugabo yamubwira umugore wiwe ibintu bitumvikana ku buryo umugore we yumvira ati mana yanje none ko je nagenda mubura umusekretere nawe bihuriraniye hehe ko je genda kora umugabo wanje muri office. Kumbe rero umugabo yarafise ubwoba yuko uwo muhabara wiwe igihe cyose yama aje nko kumuhitana yamurindirira kuri parking ahantu uyo mugabo yagira iki yadepoza umuduga. Rero umugabo yarafise ubwoba yuko uwo mugore wiwe abandanyije aza aho ku kazi iwiwe ngo aje kumusiriprena hari igihe yosanga uwo muhabara wiwe bagahura basi ibintu bikarangira atageze iki atishimye. Niyo mpamvu umugabo yagira iki yari karakarira umugore wiwe. Umugore wiwe rero amaze kubona ko ibintu vyabaye nyine ibintu birebire acagira iki acasaba imbabazi kubw'imvo zo kugira iki zo kuzana amahoro mu rugo bagume bagira iki bagume bavugana neza. Uwo munsi urahera ntibigeze bavugana. Urumva ko umugabo yari yishavuje yashitse agira iki yashitse anaryama ntiyigeze anafungura. Umugore wiwe aravuga ati naho ko ibintu bigumye bimera uko ubuhoho basingira iki. Umugore aravuga ati hariyo restaurant umugabo wanje akunda reka ndamubwire kubera uwo munsi byabaye ari nka mardi. Aravuga ati reka ndindire nka vendredi ko vendredi imisi yose umugabo we yataha hakiri kare. Umva vendredi umugabo we yataha imisi yose yaba yatasha hakiri kare. Igihe cyose bari babanye yarazi ko umugabo we acagira iki acataha hakiri kare. Umugore aramutelefona umugabo we aramubwira ati sheri jewe n'umunsi ndafise akadine ndafise mva shaka gusangira na wewe ibyo kurya byo mwijoro muri ya restaurant yawe ukunda. Umugabo aramubwira ati yo sawa ndaba ndashitse ni saha imwe. Umugore aranezerwa aravuga ati uno munsi hoho birakunze turaza kuvugana nande n'umugabo wanje mu gihe hari haheze igihe kirekire ndamusaba ko tuvugana ntavyemere. Maybe uno munsi ko wewe nyene yavyivugiye ko aza araza ko yaramumenyera umugabo wiwe yamubwiye ko aje yabaje. Umugore wiwe ararindira ya saha iragera umugabo we ataragira iki atarashika. Uwo mugore tangura nyene kuba nyene kuntu tangura arakanya kubona umugabo we kuri ya saha nyene kare. Dufate nko kare abugiye nk'iyo saha yaza iminota 2 basi yazi iyo saha itarashika nko mu minota 2 iyo saha yagera umugabo wari hari. Ariko uwo mugore wiwe uwo munsi yabonye niyo saha bavuganiye ko ntarashika. Umugore watangura kwiremesha ati kumbure afatiriwe ariko araza yari afatiriwe ariko ubu yo bari mu nzira amasaha 2 arashika. Umugore wiwe aratangura aravuga ati ibintu vyakomeye gasireka telefone numve basi ko atakibazo biba yageze iki yoba yageze bivanye n'ukuntu yaramenyereye umugabo wiwe yari umuntu amubwiye ati ndaje nabashitse. Umugore wiwe ageza mu telefone n'uwo munsi nyene umugabo wiwe yari ageze iki ahubwo yari yaciye kuri wa muhabara nyine. Umugore wiwe aramutelefona call ya mbere umuhabara aragira iki arakupa kwa kundi nyene ya kabiri. Umugabo aramusaba basi reka basi ndamubwire yuko ngize iki inje kabasi ndamubwire yuko akazi kagira iki kazi kagomba gahere nshitse vyangoye. Muhabara aramubwira ati nukuri ubunguye muri mode ntigikunda ucucagura kugenda canke tugumane nakanatsinda umugore waragukunda arakurindira ndabizi. Umugabo aramubwira ati sawa. Umugabo rero umuhabara yamufashe asha ntiyavaho. Umugore wiwe umva nyine reaction yarafise amasaha 3 amasaha n'umugabo aramurindiriye. Uwo mugabo aheze dufate nka mu masaha 2 aheze abona telefone basi telefone atamenyereye nimero nshasha muri telefone y'umutelefoni. Umugabo aravuga ati reka nitabe gusa umugore wanje. Yitavye aca yumva n'umuntu amutelefoni ataza amubwira ati ingo ngaha kwa muganga umugore we yagize accident iteye ubwoba cyane. Umugabo ubwo nyine akibubwira umugabo yavuye ngaho sinokubwira ko yarazambaye cyangwa atarazambaye yavuye ngaho yiruka yashite kwa muganga nk'umusazi abo wabonye wese ati umugore wanje umva yabona umenga
bajya bataburiya sinzi ukuntu bajya abantu bo kwa muganga bose no bavuga, ariko umuntu wese yabona ari uwo kwa muganga, abantu bose yaguma bahindukiza babaza umugore wanje ari hehe, umugore wanje umva nk'umuntu atari ubwenge. Sinzi rero ukuntu batubiranye n'umuganga ariko arasohoka badati none bene wa mugore na n'ubu ntibarashika. Umugabo we amubonye aramubaza ati doctor bimeze gute, ngene ndamuvugishe ameze gute? Umudokiteri aramubwira ati sorry kweri ntivyakunze yuko tugira iki dutabara ubuzima bw'umugore wawe, ko umugore wawe yaje ngaha habura gato agira iki afe. Umuganga aramubwira ati sinivyo nyene wihanganye, twashoboye no kugira iki no kurokora ubuzima bw'iki bw'umwana wawe. Uwo mugabo yaraguye kwanza mu mazi kumva yuko ntibashoboye gutabara ubuzima bw'umwana wiwe. Umva vyari ibintu vyamutangaje. Umugabo aramubaza umwana wuhe ko umugore wanje atamwana afise? Umuganga aramubwira ati umugore wawe yari afise inda, umva ubuzima bwabo bwombi ntitugeze tugira amahirwe yo kugira iki yo kubutabara. Umugabo wiwe umudokiteri ashasubira aramubwira ati n'umuntu yamuzanye yatubwiye yuko yamugonze mu gihe yaragize iki, yarasamaye nk'umuntu ariko ararira ariko yandika iki message. Kintu ca mbere umugabo wiwe yarafise amakenga, yarafise basi kumenya ati umugore wanje kuba mugonze ariko arandika message ariko ararira cyane, iyo message yari yerekeye ibiki? Uwo mugabo agiye gusoma message yiwe agitangura kwanza gusoma message, umugabo yariko ayisoma ariko ararira. Message nayo yavuga ati dear honey, uno munsi wari umunsi w'ivyishimo, wari umunsi narindindiye, wari umunsi umva narindindiriye kubona ivyishimo n'umunezero uza kuba ufise mu gihe uza kumenya yuko ugiye kwitwa papa, mu gihe hari haheze imyaka 8 yose dusenga Imana ariko atamwana twari bwaronke. Rero finally ugiye kwitwa papa, nanje ngiye kwitwa mama. Niyo mpamvu nari nanse kubikubwira kuri telefone, kubera yuko nashaka kubona reaction uza kugira mu maso yawe, ukuntu uza kumva yuko ugiye kuba papa mu gihe twamye tubiririra imyaka 8 yose. Uwo mugabo sinzi nta muntu n'umwe yashobora kumva ububabare uwo mugabo wiwe yari afise. Sinumva ukuntu no gusigura ububabare uwo mugabo yari afise. Rero murare yacu y'uno munsi yovuga ati tugiye gukunda ibyo dufise imbere yuko Imana apana Imana, tugiye gukunda ibyo dufise imbere yuko ubuzima butwigisha gukunda ibyo twageze ibyo twatakaje. Uwo mugabo sinzi ntuzi kote twamushiramo, ariko ikintu kimwe nzi nuko ata muntu n'umwe adakosha. Sinzi nka wowe uri muri no situation, abantu benshi bari muri zino situation. Hari abantu benshi bibagira bijya bintu basezeranye hehe mbere y'Imana no mbere y'abantu, bavuga ati tuzokundana mu mahirwe no mu marushwa. Abantu benshi baragibagira irya jambo, habaye ikintu gitoya gusa mu rugo asanga urugo ruragize iki rurahavuye, kubera yuko irya jambo ntibigira bagira iki ntibigira bari hagaciro. Uwo mugabo wiwe iyo yibuka irya jambo yo barasezeranye imbere y'Imana n'abantu, ntaba yarahindutse ku munota wa nyuma. Bari bamaranye imyaka 8 yose, yagiye guhinduka mu kanyuma. Umva yagiye guhinduka muri cyagiye nyene Imana yagiye kubishurira. Mumva Imana yari ibibutse igiye kubishura. Umugabo wacu atangura kugira iki, atangura guhinduka, atangura kubona yuko ibintu byaheze. Ariko nashoboka kuguhumuriza abantu bose bari muri bino bihe, kubona batararonka umwana canke ku bantu bafise ibindi bibazo nyene bitandukanye. Imana ikorera ku gihe cyayo, kandi baravuga yuko na nyuma ya 0 gira iki, na nyuma ya 0 irakora. Rero twige gufatana ku mugongo, tuge gukundana. Umva uri umugabo ntihararengerana. Unyimba uri umugabo kuri urafise gufata ingingo ukavuga ati nimba hari ibyo nawe ngenderamwo bitameze neza, umuntu munsi ndafise guhindura. So iyo niyo yari inkuru nyigisho y'uno munsi. Twige gutera ibyamwa byiza kuko kuri rya jambo nyene twemezanye twige kurigumako. Uwo mugabo yarahomvye umwana, yaramaze igihe imyaka 8 ariko arasengera. Uwo mugore nyene, uwo mugabo yaravuze yahomvye umugore yihanganye. Maybe ntituzi yuko ikibazo cari isaha y'Imana,
sinzi ko umugabo yari yarumvise ngo umugore wewe niwe bitazokunda ko avyara cyangwa ugasanga ikibazo cyari kuri we nyene, ariko kwa kuntu umuntu abura kwihangana nico kintu ca mbere kizotuma umuntu asheka ku yindi ntambwe. So yari umukunzi wanyu Tasha Oda, ndabakunda cyane, mushishikare mu neza byanyu no mu banyu, ndabakunda cyane. Ciao ciao. Lloyd.